Igihugu c'Ubusuisse ngo kirifuza yuko amatora mu Burundi yo mu mwaka w'ibihumbi 2020 azogenda neza. Ibi rero bikaba ari bimwe mu vyashyikirijwe na Serge Hume asanzwe rero ajejwe ivya politike hamwe n'umutekano mu gihugu c'Ubusuisse. Yarahejeje kwakirwa rero n'umukuru w'inama nshingamateka Pascal Nyabenda. Ibindi bayaze mu mubonano reka tubibwirwe na Alexis Badiandayihimbaze umuvugizi w'inama nshingamateka. Ego nivyo nyakubahwa cyane umukuru w'inama nshingamateka aje kwakira guha umubonano umuhanuzi ajejwe ibibazo bijanye n'amahoro harimo n'umutekano muri leta y'Ubusuisse ari hano mu rugendo mu Burundi. Rero akaba yaraje bwa mbere kumuramutsa hanyuma kugira ngo kandi banaganire ibijanye nuko igihugu cy'u Burundi cifashe muri kino gihe himirije kuba amatora. Nyakubahwa cyane rero yamubwiye ko igihugu cyose gitekanye ariko kandi ko hari n'imigambi yoshishikara gukorwa nkuko igihugu c'Ubusuisse gisanzwe gishigikira Burundi mu migambi itandukanye mbere mu bijanye rero n'aya matora bakaba bifuza ko amatora yogenda neza yimirije mu mwaka wa 2020. Rero bakagira bati by'ukuri ibihe by'amatora nibihe usanga haba ibi na biriya, ariko nyakubahwa cyane akaba yamuhumurije akamubwira yuko mu gihugu cy'u Burundi ubunye ibintu bimeze neza, hari amanama mbere ariko araba mbere n'ayandi amaze kuba hagati y'abanyamigambwe batandukanye kugira ngo bavugane intambwe izina ziriya zotuma amatora ariko arategurwa twimirije mu mwaka wa 2020 yogenda neza. Hanyuma hariho rero n'imigambi nyakubahwa cyane yashitseko cyane ku bijanye n'ivyokorwa mu bijanye n'aya matora, kuko bimaze kugaragara neza yuko hari amajwi menshi usanga abaye imfagusa mu gihe c'amatora. Nyakubahwa cyane rero akaba yagize ati byari ngombwa byari bikenewe kuko byogira n'akamaro habaye gutanga inyigisho canke guhimiriza no kwigisha bene gihugu mu buryo batora ni n'akamaro ko gutora canke mbere no kwitoza. Muri ibyo rero bakaba bifuje ko akaba yari yifuje ko Ubusuisse rero bufasha ari nko mu gihe bobona bishoboka ko kugira ngo izo nyigisho zishobore gutangwa. Mbere hari n'utundi kandi yavuze kajanye na bajya usanga bahagarikira amatora baba muri societe civile canke bamwe barungikwa n'imigambwe guhagararira gukurikirana neza amatora, harimo kandi na babandi usanga baba bajejwe kuraba uko amatora ariko aragenda abo twita abo observateur independent. Abo rero nabo ko byoba ngombwa ko boronka izo nyigisho kugira ngo bamenye ico baba bajejwe, kuko iyo amatora arangiye guharura birangiye murazi ko hari amaraporo bategerezwa gusinyako kugira ngo bimeze neza yuko ibyavuye mu matora ari ivyo. Hanyuma rero izo nyigisho nabo bakaba bagize bati by'ukuri ico ni cingiro ciza cyane kandi tugiye kuraba ako twofasha kugira ngo amatora agende neza cyane mu gihugu c'u Burundi. Hanyuma nababwiye neza yuko bafatiye ku migambi basanzwe bafashanya iruhande y'ibyo baganiriye ko ari umugambi wo ujanye n'ibintu byo gutanga inyigisho no gukurikirana no kuraba gufasha gukurikirana amadosiye ajanye n'igisata c'amatongo, kuko kimaze kuboneka ko kenshi amatongo abana bariye barayapfa ugasanga mbere harabayemo n'ubugizi bwa nabi.
rero ico gisata ni gisata igihugu cy'u Suisse gisanzwe kiriko kirafashamwe kuko iyo ayo matati y'ayo matongo abaye ca gisata c'amahoro naco n'umutekano gica gishikirwa. Uri mugambi rero nyakwacana akaba yasabye yuko ubandanya urangurwa mbere ugatandukira n'ibindi bice byose by'igihugu kuko usanzwe urangurwa mu ntara zibiri gusa. Novuga ko ari nk'ivyo nyakwacana yaganiriye nabo bashitsi bari baje hano muri uwo mubonano bagiranye. Umubonano rero ni umubonano rero wagenze neza cyane kuko nawe nyene yagize ati kuva ndahashika by'ukuri nasanze igihugu gitekanye bitandukanye na bimwe tutumva canke dusoma mu binyamakuru bimwe bivuga ko mu Burundi hari ibintu bitagenda neza.